bijyanye n'ibintu RPA yavuze kandi nkasubiramwo nkayita ko ari radiyo y'abantu navuga ati rimwe abantu b'imburakimazi kuko basanze vraiment amakuru mabi kandi atahahuriye n'ukuri. Icya mbere rero nobivuga ko ndabifatanije n'icyo kibazo nariko ndishura nicyuko ibibanza biragoye kuronka. Jewe Fabrice n'imbere Imana iri mw'ijuru nta na hamwe ndaronka na are imwe mpawe na leta. Ibibanza byose jewe nkoreramwo ni ibibanza mba nagerageje kwironkera mu buryo bwanje mba naranginze mu nzira zitandukanye. Nkavuga ati rero nta kibanza jewe ndonka mpabwa na leta, yaba rero ndabironka tuba dushobora kubaka amazu azimbutse. Ariko ndavuga kuri kimwe cy'amazu azimbutse. Bob Rugurika yabajije ati Fabrice nasigurire barundi amafaranga iyo akura amafaranga yubaka amazu yiwe. Icyo no basigurira kugira n'abandi babyumve, jewe nkora imigambi ya off plan purchase. Amazu nteruka gushikiriza ya Fab Homes, kijya n'ikibanza nagize John Venture na nyene cyo twumvikana ko nzoza ndamuriha buke hanyuma candagira amapla bivanye perhaps nuko abantu banyizeye. Hanyuma abakiriya baraza nkaca ndababwira ati ni muri 75%. Hanyuma ushoboye kuyariha cash yego, ushoboye kuyariha mu installment yego, ushoboye naho guca muri banki ndakujana. Hanyuma rero uwo yarishe ibice 35 kujana ashaka kuriha buke acagenda arariha ayabasigaye 65% mu mezi atatu. Hanyuma ushimye nawe guca muri banki ari ibice 35 kujana, ayasigaye nkamujana muri banki. Ni yihe banki? Ati tugire banki guha amafaranga kuko nibaza yuko bijana cyane na RPA yavuze ngo amafaranga nkoresha ngo ni n'ay'abantu ntafite n'uburenganzira bwo kuvuga amazina yabo bivanye n'icubahiro cyabo. Iyo banke CRDB imaze guha amadeni abakiriya bacu batari bake. Proje ya mbere natanguye ibanki yitwa BHB niyo yabahaye amadeni wanashaka nta n'icyasha cyakunkuze mu ntoke ico gihe kubera yari partnership direct na BHB. Usibye yuko byagiye kuza mu budumbi bagashaka kuntwara proje yanje, Imana igakinga